16 Liverpool bisa nkaho yabaye Liverpool umugwayi ibijanye n'inshinge peut-être na za serumu n'ibindi bikomeza kwanka ingwara yansu umuti kumbure bariko biyumvira ibijanye na operation cyangwa kumwimura bakamuha transfer bakamukura muri peut-être muri Rwakaredo bakamutwara ngira ngo muri Kira cyangwa sinzi bigaragara ngo equipe twa Liverpool kumugora ku munsi w'ejo ku munota wa nyuma witwa Chelsea bagomba igitsindo inanirwa gutsinda equipe yari maze match zigera kuri zine kuva Igor Tidor yinjira badatsinda kujya niyo manota Joje ya mbere Tidor aronsa ririya nota nawe yatanvye gashari Chelsea nagishizemo Neza reka gutamba gute ko cyateswe muri umukinyi mwiza kandi na equipe yabaye nziza ni umugabo azwi izina rya Dominic Szoboszlai yabigarutseko mu majambo yiwe aravuga ati nivyo turi champion antitre ariko ivyo turiko turakina no munsi turiko turakina nka equipe vy'ikombe mu mwaka weze rero yari duel cyangwa se yari shock abantu benshi bari biteza avec déjà enjeux zibiri zitandukanye umwe avuga ati je dois retrouver l'Europe donc ntegeza gukora ibisohoka byose ngisanga muri bifogira mwaka uza kugira ngo mwaka uza nzoserukira abongereza muri UEFA Champions League mu gihundi yari karavuga ati ko barakamara maza cyo bari gisebo kidasanzwe nkamwe mu mwaka uza no kwisanga muri Premier League Tottenham itobirimwo avec stade nziza n'ibyo abantu bensista ko nka Tottenham Hotspur Stadium ukongera ko n'abakinyi beza ngo no munsi hari abantu ino season mu mateka izoba season ati navuga nka Mohamed Kudus ino season azoyifata nka season attacking ndetse na Dejan Kulusevski ukongera ko na James Maddison n'abandi bitwa ko bagiye barakina bagende bararterna uno munsi barahari ejo ni bahari no munsi barahari ejo ni bahari nubwo entre parenthèses de itoba excuse kuko nimba phase league wo kintu kikarifia muri munani za mbere Tottenham ni gutu no munsi Banman fu Crystal Palace inzinzi zitandukanye menga gutora amanota kwa Tottenham sigaye byoroshe home and away zose baraza kuyatora rero iyo shock hari uburyo aho kutwereka ko hari umwe basi yerekana ko ivyo akeneye nk'ihangiro vyotuma atanga urugero rurengeye ahubwo yatweretse ko nubundi bose baragwaye Dominic Szoboszlai niwe tugiye guhagarara ko gatoya minota nk'itanu gusa mu majambo yiwe yatangaje mu rukino bigaragara ngo yarashavuye cyane ati tugomba kwikangura tugomba kuvyuka ati bitabaye uko tukanezererwa cyangwa tukiyakira tukanakira gukina igikombe citwa Conference League cyangwa igikombe cy'inama cyangwa amajambo y'umugabo witwa Dominic Wana na Leopards yavuze ati tukiyakira gukina igikombe cy'inama tukabandi cegeranyije cyavuye mu nama uri Dominic Szoboszlai mutamanga urumva ngo amahirwe yo gukina Champions League ngo aracariho ngo tuzoyitwara ngo uno mwaka ngo dutware kuko umwanya tuzanye sidivugaruke cyane ku bya slot ariko Eddie aya majambo agaragaza peut-être abakinyi nabo muri vestiaire bashobora kuba batanguye kubona ko kamaze kuba iyo udashoboye gutora ivyigenza sinzi nimba ariko ari vya Liverpool kubivuga nk'ijambo ry'Imana ndiko ndivira ukunde agahinda ndiko ndiyumvira uburyo ndanabivuga nkibona nivyo twa turavuga azade ko Tottenham Hotspur uburyo bashaka kuzobe hamwe bakurotse bobe equipe ya mbere Stade nziza muri championship uburyo boba stade bariyo uko gusabe kirinshasha nisiziza none nibyo iki naco ku buryo ngira baba bafise abakinya biva ngo bari bafise overere gusumba abandi muri nakaranga mutima katozira mu office ko tuma bemera kuyigura bagakorokana nayo mesherezame ni bimwe nako ndavuga iyo udashoboye gukora akazi rakobesha abantu ukomeye ngo uri treseri Dominic Szoboszlai ko yatowe imbere yuko aza gukina match yawe agashima ko umukinnyi mwiza aranze kwezi gweze muri equipe ya Liverpool kandi ngareje kuraba je niyo Liverpool mbinda ndayibona nako niyo Liverpool ngo yabayimbi Dominic Szoboszlai niyo buri niwe wenyene niwe mukinnyi agaragara nkuko bari kwagereza vyiza kuko ntiyara yatsinze kufrigira nka gatandatu muri champion nayo nzi akaratsinda nyinshi singene kuzihara kuko nabasanga narushe mu mutwe ibitsindo bya bitsindo bya taberi Liverpool ni kufra Dominic Szoboszlai mugabo nimba uno munsi ufise umukinnyi ashobora gucengwa na Cromwell ngo ukajya mu defenseur oya yamuhunze yamucenzeze
sivyo Van Dijk yamuhunze yamuhunze gute yagiye kumusunura aramusha Van Dijk ati ovete barukuntu yaje Robertson yayisetsa arayibura nimba ufise umukinnyi Van Dijk acarahunga nimba ufise umukinnyi atari capable yo kumarika umuntu yitwa Richarlison attention utazoza urafatiranya abakinnyi ngo nuko bari mu bihe bibi none gasha nimba Crystal Palace yo mumarika n'abadefenseur bayo kiriya gitsindo cyariko cigenze sivyo kiriya gitsindo cyariko cigenze sikuvuga ngo ni reveille iyo abo umupira w'amaguru bikunda usohotse ugize defete cyangwa se utora umusere zitoteza kuronka ari inkoni cyane wamaze kuzijya byanaheze Sloteze bazaramwishe Slot akazabera gahevye babariye nk'inkoni wanaguhereje dimanche kwa Liverpool uno munsi bagikubita kwa Liverpool ari gukubita abakinyi bose ukuyemwe Szoboszlai na Ngumoha n'umunyegoli Monsara arinjira mu kibuga kibaza ngo ngagiye kwiga umupira Monsara Big 6 uno mwaka inkino zishika kuri 10 na zingahe 0 pass Bureverse Mazara baye kuva champion itangura Liverpool itangura muravyibuka match zine zitanu tsinda ku kanyuma nayigiye vyahindukire tukabona nimwe muri equipe yankese ibitsindo mu minota ya 85 kuduga ya ivyo kugombogwa canke ivyo gutakaza match ariko kandi Donatire tuzi kurandira tuzaniye stade ya Tottenham kweli bese umufana erega no mufana baje kweli ni Londres mu gisagara kandi yagize ritanziza na sere ibaze sha stade nk'igi koroke muri championship X what height lane oya iri nuze baronse ubu yitwa Tottenham Hotspur iri nota baronse birashobora kubacungura rero nariko ndagaruka ku nguvu za Liverpool tuzi Liverpool tuyizi ku nguvu mu bintu bitatu bwa mbere Anfield abafana bazakabwira ngo you never walk alone uri umukinyi wa equipe adverse kumva ko gukina kuri Anfield ari kutazokigera wigenda mugabo no munsi inose zico cubahiro Liverpool weekend yaragitakaje ikigira kabiri uno munsi karamaze kuba message ni you can work around iyi message nako ikibazo gira kabiri tuzi Liverpool mwaka weze cyangwa mu myaka yeze kuri Arne Slot habayeho umukinyi mu busatiriza bagatuma basekana imitwe ati ni Monsara na Momente na ko ni Monsara na Sadio Mane ari uburyo umwe yitunda mu egoiste mugabo babiproduce uno munsi equipe umenga twayitumye witwa Ugo Ekitike gusumba abandi ariko kandi ukabona kuri kirabeshwa ku bice byinshi kujana na exploit individuel gusumba abandi bose za Dominic Szoboszlai umutume kuri zibiri ariyo umutume ubamfa ariyo umutume hagati mu kibuga ariyo umutume gutera kufrani yari ariyo donc ukabona ngo equipe iri ku mutwe kuko hariho stabilité twari dufise muri Real Gravenberch mwaka wezi tutaronse hariho stabilité twari dufise muri Makalista tutaronse hari urugero rero rw'amashwa twabigarutse ko kuva sezi gitangura rw'amashwa yabo basohoye batari bagakwiye gusohora uno munsi tukisanga ro Liverpool kugira ngo rimwe na rimwe isoke mwibiye bigoye vyari bikeneye exploit individuel zo mumenyereza muri shwa ya 11 ni bande batangura ariko kandi akabaho na capacity yo gushobora gusomurukira fonction adversaire narabibabwiye kenshi gashoboka nubona Mohamed Salah na Kodiga kupo mu kibuga batanguriye rimwe hunga insinzi ako Salah yari yatangura gasera surabandi erega na Kodi kuko nyamusanze mu kibuga Salah yinja se gasanza Kodava ku 9 yinjiye Ekitike aja ku ruhande avamo Liyongomo yakakira match nziza Liyongomo yariko arakinye kacura buryo hajya heruka mu kibuga ryari ngo Liyongomo hangira heruka mu kibuga mwaka dutsindira Newcastle nka nivo ngumo yaduga no musi agakwiye kuba yaronse match 2 3 4 5 voire même ivya Liverpool yitwa titirera gatego ivya Liverpool no munsi buraba Apollo batanze ku munota wa kare hafi hari ku munota wa 18 niba nibuka neza kufurimo ngo bitwa Dominic Szoboszlai ijamu bakina uwo mupira mugababura ico no kwitwa innovation mu rukino kugira babone ikindi gitsindo cyo gushimangira insinzi akora amabara ya remplacement hageze ahantu ndiko ndabira match ndayiheba ndasohoka mercredi ndavuga ati noneho umugabo yitwa Arne Slot inyuma ya mercredi yasohotse amosozi amugera mu mavi no t'en faites pas inyuma ya mercredi vous commencez à préparer la nouvelle saison niko bimeze inyuma ya mercredi basezerewe nuzumbwire ngo bazogwiza muri Ligue des Champions kubera classement nziza baca batangura gutegura saison nshasha nimba umenyereza ari kibazo baca bamumenyereza gutegura saison nabonye umugabo ananigwa gufata equipe yitwa Chelsea yatsinzwe bariko barasiganwa muri Big 4 ananigwa gufata Aston Villa yatsinzwe bariko barasiganwa muri Big 4 yagiye gukina zire zitazabo akarembasa imbere ya equipe buza batitirere 10 nakine na uyu mugabo nuko imeze muri equipe yitwa Liverpool yanganije na Spurs mbonye ibintu biriko birashuha muri conference de presse umuhungu munyahongiriya umuhungu munyahongiriya nagire badashoboye kumugarada bamurekure yigira hatera gupfira uyu mwaka uzaraba ari Madrid kuko nabonye we na Vini hari uburyo ibiyago ari byiza yatangura muri umukiro tubotine
nawe liking ibintu n'ibindi bigiye bitandukanye nuko bimeze kuri Liverpool nabonye ibintu byatangiye gukomera muri za conference de presse ku munsi w'ejo ziravuze ubu kabisa mambo ya changamoto iterabwo mbere ko tuza abageze i Manchester